Ndabahaye kaze mwese nshuti banywanyi mubana natwe makuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri Imbonesha kure yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV. Imbonesha kure imwe Rudende bashikiriza makuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakurura amatohoza mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mw'iperereza, mugateka kazi na muntu mu makungu ya kure ndetse n'andi makuru yose abareka aravugwa ngaha mu kibano. Ndabahaye mwiriwe, abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri Imbonesha kure yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV. Imbonesha kure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatoza. Ndabakengurukiye rero mwese mudukurikira muri mu gihugu cyacu Burundi, abari mu makungu ya kure ndetse n'abari mu bihugu bibanyi, mwese ndabahaye kaze mu makuru tugira tubashikirize kuri iyi saha. N'amakuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zitandukanye kandi zikurikira. Kuri iri genekerezo rya gatanu ruheshi uyu mwaka wa 2025 amatora yatanguye ngaha mu Burundi, n'amatora y'abashinga amateka ndetse n'ayabajenama b'amakomine. Akaba rero ari amatora ariko aragaragaramo ubunyonyezi ndetse binavuga ko hatanguye kugaragara ubusuma mu kwiba amatora, aho ndetse umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD gukuru ubu ngubu woba wamaze gutembagazwa nk'uko biriko birashikirizwa n'abanyagihugu bari ngaho biboneka uko ngo bariko baratora. Biboneka ko umugambwe CNDD-FDD utariko urahabwa amatora. Ni mu gihe kandi umugambwe CNL wahoze uramuswa Honorable Agathon Sawo ngo kuri ubu ngubu ufise amajwi menshi cyane ndetse ngo binaboneka ko ari wo ushobora kuza mbere y'indi migambwe yose. Ibyo kandi biruko mu gihe umugambwe CNDD-FDD wo wamaze kugabisha uvuga ko utazotora umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD nyene FDD ngo azoshake ahandi ngazoja kuko ngo kuzoba akiba mu gihugu cy'u Burundi bizomugora. Ari naco gitumye ndetse abanyagihugu b'u Burundi bafise ubwoba ntangere ko bishobora kubashikira biteye ubwoba. Ibi kandi biruko mu gihe Honorable Agathon Sawo aho zaramutswa umugambwe CNL kuri ubu ngubu rero amaze kugabisha avuze amajambo ateye ubwoba ku mugambwe CNDD FDD ndetse avuze ko yamaze kutsinda ndetse ngo azanitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu matora ya 2027. Ibi kandi biruko mu gihe umugambwe CNDD-FDD wowo ufise ubwoba ndetse n'uruhagarara ko mu byo wamaze gukorera abanyagihugu nko kubaboreza igufwa ndetse no kubapfukama mu nda. Ibibazo byose bihanze Burundi byagirizwa umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD kari woba warabiteje abanyagihugu. Kuri ubu rero umugambwe CNDD-FDD urafise ubwoba ntangere ko bizova mu matora biteye ubwoba kandi ngo bishobora kuzogaruka ku mugambwe CNDD-FDD. Nyene iteka Reverien ndi kuri yo aramunsi umugambwe CNDD-FDD ngaha mu Burundi nawe yagize ivyashikiriza kuri uyu mugambwe ndetse anavuga ko atakizere kiboneka ko uyu mugambwe uzosubira kurongora igihugu. Bye kandi biruko mu gihe n'ubundi Honorable Agathon Sawo yamaze kugabisha abari amajambo ateye ubwoba. Evariste Ndayishimiye avuga ko ngo bivye amatora mu bihe byabanje ariko ngo kuri ubu ngubu ntibishobora gusubira, ndetse anagabishije avuga ko vyanka bikunda uzosubira gukora nk'ivyo bakoze ngo ibintu bishobora kuba bibi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi nk'uko nyene abandanije abidushikiriza. Ibi kandi biruko mu gihe amatora nyene ariko arabandanya ngaha kuri mu bisata bitandukanye mu bisagara bitandukanye, ariko nyene abanyagihugu bobo bakaba bafise ubwoba ko ibiraza kuva mu matora biza gutuma abanyagihugu batarara mu nzu. Naho buhumuzaho amatora ngarimwo uruhagarara ruteye ubwoba. Cankuzo kuwa gatatu ruheshi 2025 murantunga cankuzo kuri wa gatanu ruheshi 2025 mu gihe nyene amatora ariko arakorwa ngaha muri iyi ntara. Akaba rero ari amatora y'abashinga amateka ndetse n'ayabajenama b'amakomine. Gusa biravuga ko umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD watanguye kugaragaza uruhagarara ndetse n'amabi ngo biriko birakorerwa muri iyi ntara nshasha ya Burunga ubuseruko bw'u Burundi na cyane mu ntara ya Ruyigi. Umugambwe Iprona na Ranase ndetse na CNL yo iriko iratabaza. Mu mitumba ya Buhumuza nta worohewe ibintu vyakomeje gukomera kuva kuri iki gitondo gushika izi saha turiko turabashikiriza amakuru.
iyo migambwe itatu iri Kongo irahiganwa mu ntara mu matora nyene, ariko bikavuga ko umugambwe CNDD-FDD uriko uraboreza igufwa abo muri iyo migambwe. Bamwe mu banywanyi bacu baratewe mu buryo bw'agashinyaguro ngo igihe bariko baraja gutora amakarata ndetse no gushaka gutora, abandi ngo barabwirwa amagambo ateye ubwoba ndetse banaboneka ko bashobora kugandagurwa. Adoma urutoke kuri zone ya Muriza, aho ngo bamwe mu banywanyi b'umugambwe wiwe babujijwe nyine ngo gutora cyangwa se bariko barakubagurwa, bikozwe n'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Kubw'imigambwe rero itavuga rumwe n'ubutegetsi, ibyo bikorwa ngo byoba byari bigamije ngo kubuza iyindi migambwe keretse CNDD-FDD, imigambwe isanzwe yari ifise ijambo muri ako karere gahana urubibe na Tanzania. Bavuga ko ari ikinamico y'amatora, umukino w'amabi yitirirwa demokarasi. Amatora yo kuri uyu wa gatanu ruheshi 2025 ariko yerekeye gutora abajenama b'amakomine ndetse n'abashinga amateka, ariko kubwa beshi ngo ni igipimo gikomeye imbere y'amatora, kuko ngo abatavuga rumwe n'ubutegetsi boba ngo babona ko aba bajenama ari bo ngo bari bo ngo kiraro co guhonyanga ingingo za politiki. Reka tunyarukire n'ubundi ku byakozwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Nyeniteka Reveriyano Ndikuriyo. Ubucakara amakuru ko biravugwa ku mukuru w'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Nyeniteka Reveriyano Ndikuriyo ahereje kwifatanya n'abanyagihugu baba bose baramutse bitorera indongozi zizobaserukira mu nama nshinga amateka ndetse no mu nama mpanuzwa jambo z'amakomine. Ico gikorwa c'iteka akaba ahejeje kukirangurira ku mutumba wa Sampeke, aho asanzwe avuka muri zone Bigina mu ntara ya Burunga. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru Nyeniteka Reveriyano Ndikuriyo akaba yamenyesheje ko biteguriye kwakira neza ibizoba bivuye mu matora. Yaboneyeho akaryo ko guhamagarira abagumyabanga ndetse n'abene gihugu bose muri rusange ko mu kurindira ibiva mu matora ngo baguma ku kivi bakaguma bakora ibikorwa vyabo vy'iterambere. Nyeniteka Reveriyano Ndikuriyo akaba kandi ashimira abene gihugu bose ngo ukungene bazindutse batekanye kandi ngo bariko bitabira ku bwishi ico gikorwa citora, bigaragaza ko ngo abene gihugu bavyishimiye kandi ko demokarasi yashinze imizi mu Burundi. Ngivyo rero ibiriko biravugwa mu matora yo kuri irigenekerezo rya gatanu ruheshi 2025, amatora y'abajenama b'amakomine ndetse n'ay'abashinga amateka, ariko nyene biriko biraboneka ko ibintu biteye ubwoba, abanyagihugu bafise ubwoba ntangere ndetse bariko baravuga ko kuri ubu badashobora kuza kurara mu nzu mu gihe umugambwe CNDD-FDD ngo woba udatsinze amatora. Ibintu rero bikomeje guteza uruhagarara. Ibi kandi biruko mu gihe mw'ishamba kimeza rya Kibira naho biriko biravuga ko hubutse umugwi witwaje ibigwanisho gushaka guhungabanya amatora, akaba rero ari amatora biboneka ko ibintu byasubiye kuyangara. Umugwi wa Reditabara ndetse n'indi migwi yitwaje ibigwanisho harimo nka FNL yasubiye kwadukana ibigwanisho iriko irarasagura abanyagihugu, ndetse amatora ngo muri ibi bice vyegera ishamba kimeza rya Kibira ngo amatora yamaze guhagarara, ndetse abanyagihugu kuri ubu ngubu bafise ubwoba ntangere bariko baratabaza indongozi na cane cane abajejwe umutekano muri ibi bice bitandukanye yegereye iri shamba kimeza rya Kibira. Aho rero bariko baragabisha bavuga ko umutekano wamaze guhungabana mu gihe kandi aya matora y'abajenama b'amakomine azorangira tukitegurira amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2027 nk'uko bishikirizwa n'abajejwe n'umurwi ujejwe amatora ngaha mu Burundi iseni. Reka bashimire rero mwese mwari kumwe natwe makuru n'ibiganiro twariko turabashikiriza, mwanywanyi mubana natwe makuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri iyi mbonesha kuri mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV, imbonesha kure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro babigezweho kandi biba byakorewe amatohoza.